na Jean Pierre azwi neza nka KIDUM Kibido. Uyu asabwa miliyoni 40 z'amarundi kuko ngo yoba yarivye indirimbo yitwa Intimba y'urukundo. KIDUM Kibido nawe agira ati jewe ntaco dupfa na Baki John. Iyo ndirimbo anyagiriza kumwiba. Twese turazi yuko ari umugwi witwa Imvumero. Iyo ndirimbo yasohotse neza mu 2003. Benshi muyizi nk'yaririmbwe na KIDUM afandikanije na Cedric Bangi. Ariko uyu Gerard we avuga ko iyi ndirimbo yasohotse neza mu 1988. Ubu rero biga vyakomeye kuko urubanza rwa KIDUM na Baki John rwamaze kugera muri sentare nkuru y'igihugu ya zone Ntahangwa muri meri ya Bujumbura neza. Ariko hagati aho KIDUM nawe kandi agira ati nta rubanza ruhari kuko niyo ndirimbo ntizwi n'ikigo kijejwe gukurikirana ibikorwa mvabwenge OBDA. Reka mbanze ndakwibutse ko uyu Baki John aharugwa mu myaka 73 na 74 kuko neza uyu yavutse mu 1949. Uyu akaba ari mwene Sinzobakwira. Neza mu 1976 niho uyu Baki John yatanguza orchestre yiwe ya mbere yitwa Isuka. Iyi yakorera neza hariya mu Cibitoke. Tugarutse gato ku ndirimbo Intimba y'urukundo. Iyi ndirimbo bivugwa ko atari ya Baki John wenyene kuko iyi ndirimbo ico gihe yakoraniwe na orchestre Imvumero. Bukuru John azwi neza nka Baki John asaba miliyoni 2 ku mwaka. Iyo ndirimbo rero ikaba imaze imyaka 20 isohotse kuko ico gihe KIDUM yasohoye mu 2003. Mu majambo make zicazirwa mu miliyoni 40. Dusubiye inyuma gato mu 1976 kuri Bukuru John cyangwa Baki John. Ico gihe niho yinjira neza ku mugwa mukuru w'u Burundi aha i Bujumbura. Ico gihe niho yace ahura n'umunyamitahe Omari uyava mu gihugu ca Tanzania, ariko yarafise akabari gakomeye cyane ga mu gisagara ca Bujumbura neza mu Kamenge. Ico gihe niho baje kuganira na Bukuru John. Bukuru John atanguza ikintu gikomeye cyane ngaha mu gisagara ca Bujumbura aho yaciye atanguza ico bitwa karaoke. Uyu Baki John niwo muririmbyi wa mbere ngaha mu Burundi yatanguje ikintu bitwa karaoke. Na n'ubu kandi kiracamusinyeko. This is the animation time. Agiye MC Bombardment. Ariko ndagusabye akanya gato cyane ubundi tuvuge kuri inkuru iriko iravugwa kuri social media zigiye zitandukanye, aba kuri Facebook, WhatsApp, amwe no mu mihana kandi. Ariko manze ndakwibusanya muri kane mutarasho na subscribe akuri iyi YouTube channel yacu ndakoreti uriko urahomba vyinshi cyane. Amakuru yo ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi ndetse no hanze y'igihugu ni vyinshi utazi ndabizi, ni vyinshi utamenyeshejwe ugomba kumenyeshwa. Ananje MC Bombardment biciye kuri YouTube channel yacu MC Bombardment. Ndagusaba amasegonda 3 yonyene utonde ndetse sabura cyangwa se subscribe, like wonge utange kandi n'igitekerezo byo vyita cyane. A bombardment. That is king of animation, the master, the monster, the tough dairy, and the one and only. I'm special upon right Tizu. I don't care who is doing better than me. I'm doing better than I was last year. Then it's me versus me. What I'm looking for is what I deserve. Pick your own dreams and go after them, so that when there was sincerity, you are the first one to notice. If you love me, I love you too. If you don't, I don't care. I'm Bombardment and I never stop when I'm tired. I stop when I'm done. This is animation time. Call me Bombardia ukubishaka.
tuvuga ku nkuru iriko iravugwa cyane ngaha mu Burundi. Ariko mwanzi ndagucire ku mayange urugendo rwa Baki John cyangse Bukuru John. Amazina yiwe nyakuri bakaba bamwitwa Bukuru John. Uyu neza yavutse mu 1949. Neza byumvikana ko afise hafi imyaka 74. Uyu Bukuru John akaba ari mwene Sinzobakwira. Mu 1968 niho uyu rero Bukuru John yatangura kuririmba. Ariko ico gihe yaririmba indirimbo zigezwe kuko ico gihe yaririmbira Imana. Ariko nanone yaririmbira ku radio yitwa Korodake. Iyo radio yabaye kera cyane mu Burundi. Ico gihe rero zikaba zari radio zibiri. Radio y'u Burundi hamwe niyo radio yitwa Korodake. Iyo radio Korodake yarirongowe n'umupastori yitwa Simon Ndikumazambo. Tumeze nk'abasimbira gato mu 1976. Niho uyu rero Bukuru John yatanguza orchestre yiwe ya mbere. Ico gihe iyo orchestre yakaba yayiswe Isuka. Iyo orchestre yabaye orchestre ya mbere imenyekanye cyane kandi yavuza umuziki mwiza ico gihe. Ariko ico gihe uyu Bukuru John akaba yaba mu Cibitoke. Uyu mwaka nyene 1976 mu mpera niho uyu Bukuru John yaca yinjira rero mu gisagara ca Bujumbura. Ico gihe rero hari umugwiza tunga yarakomeye cyane, yarafise kandi akabari gakomeye cyane umugwiza tunga yitwa Omari. Ariko wa Omari yari wo mu gihugu ca Tanzania. Sinzi umuntu yamwibiye akawanga amubari ati hari umuntu avuza igitari, hari umuntu avuza umuziki mwiza uryoheye amatwi, muramutse mukoranye byo bavyiza cyane. Niho rero Omari yaca ahura na Bukuru John baza gupanga ivyunguka. Inyambo mu nyange. Iyo niyo ndirimbo ya mbere uwo bitwa Bukuru John yatanguriye ko kuririmba. Iyi kandi indirimbo ni nayo yaciye atangura kuririmba muri karaoke. Iyi ndirimbo kubazi umuziki wa kera nta muntu numwe atayizi. Inyambo mu nyange yakunzwe cyane mu Burundi bwose. Ico gihe rero uyu Bukuru John cyangse Baki John ntiyari wenyene kuko yari ifise orchestre yitwa Umoja. Iyo orchestre Umoja boss cyangse umukuru wayo yashiramwe imitahi yari uwo Omari wo mu gihugu ca Tanzania yakorera neza aha mu Kamenge. Umoja cyangse ubumwe. Nyuma yaho rero Bukuru John yaje kumenyekana cyane kuri ako kabari. Ako kabari rero gace gatangura gukundwa n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye. Gatangura kandi guhurumbirwa bidasanzwe kuva ico gihe. Ariko rero ico gihe haciye haduka akandi kagwe karirimba indirimbo. Ako kagwe karirimba indirimbo kaciye gatangura gufuhira uwo Bukuru John. Hamwe Bukuru John atangura kumufuhira, atangura kwiyumvira ko bazohava bamukubita cyangwa se bakamukorera ikindi kintu kibi. Niho rero Bukuru John yaza gufata umwanzuro wo gutandukana na ubumwe. Bukuru John rero nyuma yaho atandukaniye na Umoja cyangwa se ubumwe, niho yaciye noneho yuguruza cyangwa se atanguza iyindi orchestre yiwe nziza cyane yakomeye cyane kandi na n'ubu bamwe muri abo bari bayigizana n'ubu kandi baracavugwa cyane. Iyo orchestre niyo rero yaciye yitwa Imvumero. Iyo orchestre rero ikaba yakorera mu Kinama ahanyene mu gisagara ca Bujumbura. Ico gihe rero niho uyu Bukuru John yaza kwiyumvira kwandika indirimbo Intimba y'urukundo. Mbanze ndakwibutse gato, iyi ndirimbo Intimba y'urukundo yanditswe na Bukuru John cyangwa se Baki John, ariko yarikoraniwe niyo orchestre Imvumero. Byumvikana ko iyo ndirimbo atari ya Baki John cyangwa se Bukuru John wenyene. Iyo ndirimbo rero Intimba y'urukundo bakimara kuyisorora yaciye ikundwa bidasubirwaho
kandi bidaharirizwa ngaha mu Burundi, yakunzwe cyane urusha kuvyibaza. Reka ngaruke ndakubwire ibiriko biravugwa none kuri KIDUM KIBIDO nyuma yaho yumviye iyo ndirimbo y'intimba y'urukundo. Ndaje mu kanya. Iyo ndirimbo rero intimba y'urukundo abantu benshi bazi ko yaririmbwe na KIDUM, ariko cyo gihe yari kumwe na Cedric Bangi. Iyo ndirimbo yasohotse neza mu 2003 imaze gusubigwamo, ariko iyo ndirimbo originale yayo yasohotse mu 1988 nk'uko Gerard avyivugira. Benshi rero bazi ko iyi ndirimbo intimba y'urukundo ari ya KIDUM ari kumwe na Cedric Bangi. Habe namba originale yayo yasohotse mu 1988, ariko imaze gusubigwamo KIDUM na Cedric Bangi baciye bayisohora mu 2003. Mu minsi iheze KIDUM KIBIDO yaje guhura n'uwo bitwa Bukuru John cyangwa se Baki John amasomo yandi. Uyu KIDUM ngo yaratangaye cyane kuko yarazi ko Baki John ngo yoba yaritavye Imana. Nyuma yaho rero niho baje kuyaga menshi ndetse bavuga menshi kandi bayaga ivyunguka. Ico gihe Bukuru John cyangwa se Baki John avuga ko yabwiwe na KIDUM ko azomurira itike kugenda no kugaruka gushika Nairobi, Kenya neza, kandi yaciye yemererwa ko azovayo muri Kenya akorewe iyindi ndirimbo. Nyuma y'uwo mwumvikano rero niho ngo Baki John yaza kwemera tike rero tour hamwe n'indirimbo kugira ngo intimba y'urukundo ive mu nzira. Ikiriko kiratuma rero Baki John yegera ubutungane ngo nuko KIDUM KIBIDO cyangwa se Jean Pierre atashize amasezerano mu ngiro. KIDUM KIBIDO rero akakanya akaba asabwa miliyoni 40 z'amarundi kuko ngo yoba yarivye indirimbo intimba y'urukundo. Agira ati, jewe naco dupfa na Baki John, uwo ni KIDUM. Iyo ndirimbo anyagiriza kumwiba twese turazi ko ari y'umugwi witwa Imvumero. Mu gihe umuririmbyi Baki John herutse kwitwarira KIDUM ko yoba yaramwivye indirimbo intimba y'urukundo ataruhusha abifitiye. KIDUM nawe kandi yavuye mu gacerere yongera agira ati, abantu bomenya yuko urwo ruririmbo rwaririmbwe ubwa mbere n'umugwi orchestre Imvumero, ubwo twese twari muri uwo mugwi, kandi nawe nyene arazi yuko iyo ndirimbo itigeze imwitirira ahubwo yitiriwe umugwi. Nubwo biruko Jari Bukuru cyangwa se John Bukuru cyangwa se Baki John yavuye yitwarira KIDUM mu butungane kumvo zuko KIDUM yivuguruje mu ijambo. Agira ati, arazi ivyo yakoze, niyo mpamvu yari yaranyemereye kundira itike y'indege inshikana mu gihugu ca Kenya maze akankorera indirimbo. Ubu rero atavyo yakoze, reka ubutungane bukore. Ayo ni amajambo Baki John yashikirije. Ubu rero tuvugana urubanza rukaba ruri mu minwe ya sentare nkuru y'igihugu ya zone Ntahangwa muri meri ya Bujumbura. KIDUM nawe agira ati, nta rubanza ruhari kuko iyo ndirimbo ntizwi n'ikigo kijejwe gukurikirana ibikorwa mvabwenge Obedeya. Cedric Bangi yakoranye remix na KIDUM niyo ndirimbo nyene intimba y'urukundo. Nawe agira ati, iyo ndirimbo intimba y'urukundo si ya Baki John wenyene ku giti ciwiwe, habe namba. Iyo ndirimbo ni iya orchestre Imvumero. Iyo ndirimbo intimba y'urukundo yakoraniwe na orchestre yose, si kuvuga ngo Baki John niwe yayanditse yongera arayikora wenyene, habe namba yakoraniwe n'umugwi Imvumero. Mu gihe rero iyo ndirimbo yakoraniwe, buri muntu wese yagize ico aterereye kuri iyo ndirimbo, nawe nyene muri ico gihe yoca ahaguruka kuko nawe yaragize uruhara muri iyo ndirimbo.
Mbega ibya Nimbona Jean Pierre azwi neza nka KIDUM Kibido hamwe na Baki John bizoherera hehe? Mbanze ndakwibutse ko aba bagabo uko ari babiri bamaze imyaka irenga 20 mu muziki. Aba baharugwa mu bantu ba mbere batanguje umuziki wo ngaha mu Burundi. Nanakwibutsa ko uyu Baki John ari nawe yatanguye amakaraoke ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Niwe wa mbere yayatanguje. Ico gihe hari mu Kamenge nkuko nabikubariye. Mu gihe abasaza nk'aba bariko barapfa indirimbo imaze imyaka 20, yigisha iki canke vyononiki kugwaruka ruriko rurinjira nago nyene mu muziki. Izi ndirimbo intimba y'urukundo bizoherera hehe? KIDUM Kibido na Baki John bizoherera hehe? Tazocikwe n'ikindi kiganiro kizokurikira kizovuga kuri inkuru ya Baki John hamwe na Jean Pierre. This is animation time already, nkuko bisanzwe agenda ya Bombardment kami bombardia nkuko bisanzwe. Imbere yuko nandukana nawe reka manze ndakwibutse nyamuneka nimutarafinda subscribe cyangwa sabone kuri YouTube channel yacu. Banumva mengo uriko urahomba vyinshi cyane. Nibaze ko ataco biza kugutwara ni wafata amasegonda 2 yonyene ugafenda ndetse subscribe cyangwa sabone kugira ngo ibiganiro nk'ibi cyangwa amakuru nkaya nazozara gucika. Ndanagushimire kandi we wafashe kano kanya kose ukabana natwe ukatwumviriza ibiganiro byo tugufitiye. Ndakubarira ko ari vyinshi cyane kuko ndazi neza ko hari vyinshi utazi kandi utamenyeshejwe. Ugomba kumenyera ngaha nyene kuri YouTube channel yacu. Imani kongereza imigisha nimba waramaze gucunda subscribe, kongereza imigisha kandi kuba wabanye natwe. Kaduze dusubire mu kindi kiganiro kizokurikira. Like, comment and share. Ciao ciao.